Bakunzi ba televiziyo isanganiro kaze murano makuru mu Kirundi tuyahera ku ngingo zikurikira. Kubona leta y'u Burundi yarashoboye gushiraho ishirahamwe rijejwe urudandazwa rw'igitoro kugira ngo kiboneke mu gihugu ngo biragoye kwemeza ko ariyo nyishu irama. Umwihwezo wa Diomede Ninteretse umuhinga mu by'ubutunzi ni mu gihe abanyagihugu nabo babona ko leta ikwiye ahubwo gutora umuti wikena ry'amafaranga y'agaciro. Murabikurikira murano makuru. Gusubiza ivyanyu biroroha mu gihe ari ibiboneka leta iraheza igashiraho ikigega kijejwe gushumbusha umwigisha muri kaminuza bivuze inyuma yaho umugwi CVR ugirishije ikiganiro n'abarongoye amashengero hagasabwa inshumbusho. Ibinyamakuru navyo bihamagarirwa kumenyesha inkuru zo kumenyana ko inkuru ko arizo canke atarizo no kugwanya inkuru zitarizo ni mu gihe Uburundi bwimirije amatora. Murabikwikira murano makuru kazi. Dasiwe kubaha ikaze murano makuru tuyahera mu bijanye no kuyunguruza. Bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura bamenyesha ko bafise amakenga ko ishirahamwe Sopebu rigiye gutora umuti w'ikibazo gikena gitoro riri mu gisagara ca Bujumbura. Bamwe mu bayadenda Radio TV Isanganiro bakaba bamenyesha ko leta yotora ikibazo cikena ry'amafaranga y'agaciro kugira ngo kwiyunguruza ashobore koroha mu gisagara. Tubakurikire. Tugiteze kwigitoro mugabo erega imiti baguma barondera kuva ingorane zitanguye kuba baguma yarondera imiti ariko nta muturama turabona kuko iyo igitoro kibonetse abantu baragira umunsi mukuru iyingi kurikira bigasubira kugenda kwa kundi. Twaza ko iyo shira hamwe kuzana vyiza cyane nta numwe atagifuza ko ryoza none ko ritazora kwimba ibitoro rizoba rigiye kubizana nkuko abandi bose baba bagenda kubizana rizoba rije kuvyimba kandi baramutse bazanye ico gitoro bazokidanaza mu marundi none nibasubirayo ayo marundi bamaze kuyegeranya yaje kudandaza zageze kuza gusubira kuzana ikindi ko batazosubira kujana amarundi nanone tuzaba dusanga kumbure umuti twari twimirije ku ivyizigiro kwari dufise kumbure bitabiswe kuba nkuko nyene twagiye tubona amashirahamwe menshi leta ishinga nka Regidezo mu misi heze yarazanye igitoro ariko nta mwanya muremure vyamaze ariko reka twizere yuko iryo shirahamwe rizana ico gitoro ngaha mu Burundi ko bizoshobora kugenda neza. Kuri ico buhinga burasumbana hariho umuntu usanga afise ahantu ukuntu bimworora bya kironge n'ubundi ugasanga biramugora kugira ngo ico gitoro je nibazuko uwo bafite ubwo buhinga bura kubwonyaruca kugira ngo kiboneke nuko iyo soko yo ikora hama nako abanyagihugu tukoroherwa. Umuti waza kuboneka nuko twoba dufise amafaranga y'agaciro kugira ngo dushobore kuzana ico gitoro iyo kiri. Kubona leta yarashinze ishirahamwe rijejwe urudandazwa rw'igitoro kugira ngo kiboneke mu gihugu ngo biragoye kwemeza ko ariyo nyishu irama kuko bishobora gutuma ubutunzi bw'igihugu buhungabana nkuko vyabaye mu bindi bihugu byigeze gufata mu minwe urudandazwa rw'igitoro. Umwihwezo wa Diomede Ninteretse umuhinga mu bijanye n'ubutunzi avuga ko leta ishobora kuhahombera amakori n'amatagisi yahora itoza kubikorera ivyabo binjiza igitoro mu gihugu. Tumukurikire. Ingingo yafashwe y'ugushiraho ishirahamwe Sopebu fise umutaha w'imiliyaridi 120 ati ingingo nziza aho biragoye kuvuga ko ari ingingo nziza canke mbi mugabo uravye umutahe ubwa mbere hoho biboneka yuko woba ari umutahe mutoya cane ugereranije kumbure n'ivyo babisabwa ariko ico nticare n'ikibazo kuko amafaranga yo leta yashaka kuyarondera igashobora no kuyaronka mu bundi buryo ikagwiza uwo mutahe ariko umuntu yo kwibaza ati mbega iki gihe ni gihe cyo gushira amafaranga muri ico gisata kuko leta uko bimeze ntiba umudandaza mwiza leta ntidandaza neza
rero ishinze ishirahamwe rizana iyo karibira ayo mazutu iyo esanse biboneka yuko ibigiye gukora akazi kahora gakora aba prive kuko leta ijejwe kuraba cane cane ivy'amatagisi ingene urwo rudandazwa rugenda ni nkuko uvuga uti kumbure kw'inzoga zikenye reka leta y'u Burundi cidandaza inzoga leta rero ntidandaza igira ivyo bita contrôle de qualité igafasha ko badandaza ibikorwa vyabo bigenda neza nico gituma twibaza yuko leta kumbure je niko nibaza yuko nimifise mu mafaranga yari kuraba kumbure ibindi bikorwa yokorana cyane cyane gukora nk'amabarabara kuko tuvuze ko igitoro kigenda ari cinshi ni kwera nuko n'amabarabara ari mabi rero sinibaza ko ari ingingo nziza cyane kuko leta sinibaza ko yashize yiyumviriye cyane mu vyerekeye ingaruka hamwe leta yoja mu bivyo kudandaza ikindi yoshobora gukora cyane cyane muri ayo mafaranga kwari kugira ivyo bita stock strategique nivyo ashaka kugura ikaribira hajya abadandaza bakunda kwikika mu kiza bakaduza ibiciro maze leta igashobora kubiratanga imbere yuko kumbure ivugana n'abasanzwe bakirangura mu bijanye n'ubutungane bunywanisha naho iyo ivyanyazwe ari ibiboneka birashobora gusubizwa leta iraheza igashiraho ikigega cy'igihugu kijejwe gushumbusha ikigoye ni mu gihe hatari amatungo anaha leta yubaka inyubako rusangi nk'ikibutso ico bita réparation symbolique muri rw'ifaransa bivugwa n'imigisha muri kaminuza yanonosoye ibijanye n'ubutungane bunywanisha Professeur Bosco Haririmana akaba yabishikirije nyuma yaho habaye inama ku munsi wa mbere ihuza umugwi wo kurondera ukuri CVR hamwe n'abaserukira amashengero bari muri ihuriro Senebe hagasabwa inshumbusho uyo muhinga akaba amenyesha ko gushumbusha ababuzi vyabo bifata indinganizo itari nto tumukurikire. Ikibazo cyo gushumbushwa ku bakuwe mu twabo hakurikijwe ibyago vyagiye biraba gifata indinganizo itari nto kandi kikavana n'ingene vyifashe muri ico gihe kuko haraho umuntu aba yaranyazwe ivyiwe akaba abibona aho biri nk'ibintu biboneka amazu amatongo ibyo rero biraheza bikanyaruka ni nkuko hagiyeho umugwi w'amatongo n'ayandi matungo iyo babibona aho biri bakaheza bakaronka ivyemeza ko ari gwabo ibyo biraheza bikoroha co kimwe na leta iyo muri kahise biba byarashitse ubutegetsi buba bwari buhari bukihagira itongo bukihagira inzu bukihagira umuduga ibintu biba biboneka uburyo bw'amafaranga biraheza bikerekanwa hanyuma ivyo ntibiheza ngo bitware igihe kinini ikintu kigorana cyane ni gihe ivyanyazwe atari amatungo ni gihe bigoye kubona muri ico gihe rero leta niyo iheza igafata iya mbere ikaja imbere igaheza igashiraho ikigega c'igihugu kijejwe gushumbusha ababuze ivyabo ariko intambwe ikunda gufatirwa ko ahanini si gusubizwa ibyo umuntu yatakaje kubera ko mu Burundi biba ari byinshi cyane byabaye mu gihe kirekire leta rero iraheza igashiraho uburyo bwo gusanasana igihugu muri rusangi kubaka ibintu biboneka amabarabara inyubako ibyibutso ibyo twita réparation symbolique n'ayahandi ku bijanye n'ibiboneka byo biroroha biraheza bigashirwa mu migwi bigakorerwako ku kibazo c'umuryango usaba gusubizwa ahubatse muri kino gihe ubushikiranganje bw'amagara y'abantu Professeur Jean Bosco Haririmana abona ko hoba ibiganiro na leta bikaboneka koko ko hegukira uwo muryango hagaheza hagahabwa agaciro tumukurikire muri rusangi leta nta kibuza itahasubiza mu gihe bibonetse yuko by'ukuri hari wabo ariko mu gihe bidashobotse baraheza bakaja mu biganiro bagaheza bakaraba mbega aho hantu hafise agaciro kangana gute uno musi bagaheza rero bakumvikana nimba leta imuha handi hafise agaciro nkako nyene canke ikaheza ikabimuha mu buryo bw'amafaranga bumvikanye kuko kunyagwa itongo
kunyagwa amatungo bigirwa na leta bigirwa n'undi muntu mu gihe bibonetse yuko itongo amatungo ari ayiwawe utegerezwa kuyasubizwa mu gihe ata ngingo yahabaye yuko hakura abantu bose ngo hakorerwe igikorwa ca leta mu buryo bujanye n'amategeko. Mu gisata cyo kumenyesha amakuru naho gukwiragiza inkuru zitarizo bituma abahabwa amakuru bajuragirika bagafata ibitari inkuru nk'inkuru y'ukuri bisigurwa na Ngabo Spajan umwihuriro n'abarongozi b'ibinyamakuru bigira hamwe ivyokogwa kugira ngo ibimenyesha amakuru bifashe mu kugwanya ibijanye no gukwiragiza inkuru zitarizo canke zidakwije ibisabwa n'amategeko ku munsi wa kabiri yibutsa ko kubura amakuru y'inzego zijejwe kuyatanga bishobora navyo nyene gutuma inkuru zitarizo zikwiragizwa agahamagarira ibinyamakuru kwitaho kumenya inkuru zo no kugwanya izitarizo na cane cane muri kino gihe himirije amatora tumukurikire. Ibihe vy'amatora vyamye kandi vyamara ibihe biba bitoroshe niko twovuga mu gihugu cyane cyane nk'u Burundi abanyamakuru baba batorohewe mu bihe nk'ivyo kuko mu bihe nk'ivyo niho amakuru atariyo canke amakuru adakwije ibisabwa usanga akunda gukwiragira cyane rero vyogorana kuvuga ngo abanyamakuru ntibiteguye neza canke kwemeza ijana kwijana ko biteguye neza canke bahagaze neza kugira ngo bashobore guhangana n'ikibazo c'amakuru atariyo canke adakwije ibisabwa kuko ku ruhande rumwe hariho intambamyi zishobora gutuma bibagora canke bitaborohera gukora ico gikorwa muri ibi bihe vy'amatora nk'akarorero twovuga ikibazo c'uburyo ibinyamakuru vyo mu Burundi vyama biriko biravugwa hose birafise ikibazo c'ubukene hariho ubukene bwigaragaza mu binyamakuru vyo mu Burundi ku rundi ruhande hariho ikibazo kijanye n'ubuhinga bwa none ugiye kuraba ibinyamakuru vyo mu Burundi ukaraba ahisigeze ubijanye n'ubuhinga bwa none aho uravye nk'akarorero hashobora kubaho nk'ivideo ikozwe na vya bindi twita mu buhinga bwa intelligence artificielle urasanga umunyamakuru w'umurundi uyu munsi adafise ubumenyi bukwiye kugira ngo ashobore ukora umwuga wiwe mu buryo bushobora kugwanya canke guhangana n'amakuru atariyo canke amakuru adakwije ibisabwa. Ningaha amakuru twazwe bateguriye aciyarangirira ndabashimire mwebwe mwese muri ko murakurikira mu gibe byiza aho muherereye naho utaha.